Ndaguhaye kaze muri kino kiganiro kandi ndagushimiye ku uyu mwanya ufashe. Imana ikugirire neza, Imana ivugane nawe mu majambo tugiye kuganira. Ndi Asher Niyonizigiye. Turabananya tuganira ku buzima bw'umwigishwa wa Kristo, ku buzima bw'uwizera, ivy'Imana itwiteze ko, ivy'Imana idusaba mu buzima bwacu bwa misi yose, ibikwiye kuturanga nk'abana b'ubwami. Twisunze amajambo Yesu Kristo yavuze mu nyigisho yatanze nkuko twayishikirijwe n'intumwa Matayo mu gice ca 5 turasoma ku murongo wa 3. Aho hantu haravuga ngo hahiriwe aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Iri ni jambo litangura mu nyigisho Yesu yatanze aho yigishije kubahiriwe abaribo, ku bantu bafise ikibanza c'iteka mu bwami bwiwe abaribo. Twaramaze kubona yuko kubaho dukeneye Imana ni ciri jambo risigura, ni kimwe mu bintu biranga abantu b'Imana. Umugararizo, gukora ibintu uko tuvyumva, kwirengagiza ico Imana yavuze, ico ni kimwe mu bintu vyerekana ka gatima nkunda caka ari mu mwana w'umuntu. Iyo rero umuntu yakiriye agakiza, kimwe mu bimuranga ni ukuva muri iyi ngeso yo kumva ko ivy'Imana atabikeneye, ko Imana atayikeneye, ko ayikeneye gusa yafise ivyago, ariko kumenga ivy'ubuzima bwiwe yovyitunganiriza uko avyumva, kuko aho niho umuzi w'ubugarariji uri. Ni naho Eva yafatiwe igihe Satani yamutera kuzazanirwa mu bwenge, akamushikana ahantu yumva kubijanye n'ivyo afungura n'ivyo adafungura, vya biti vyari mw'itongo, yumva yoshobora gufata ingingo akirengagiza n'ico Imana yavuze. Ubugarariji naha buhera. Kimwe cose mu biranga abana b'ubwami nkuko tubibona hano muri kino gice kijana n'isezerano. Aboro mu mitima bafise isezerano ryo kuzoragwa ubwami bwo mwijuru. Bega kuragwa ubwami bisigura iki? Bihuriye hehe n'ijambo twavuze kuri uwo murongo nyene byo kubaho nk'abantu bakeneye Imana, nk'abantu banyotewe Imana, nk'abantu batahura yuko ataco bo kwishoboza, ko ivyabo bifise urutonde, bifise ubuzima, bishobora kubaho kuko Imana irimwo, bumva ko bakwiye kuyishira imbere mu vyabo. Bega bihuriye hehe no kugira iriragi, kuragwa ubwami bw'ijuru? Dusubiye inyuma ku ntango z'ubuzima rukristo, twese turazi yuko ata muntu numwe ashobora kwakira agakiza atabanje gutahura yuko akeneye Imana. Iyo umuntu atarashika aho yumva ko ari umunyavyaha kandi ko atakarenganyo karimwo imbere y'Imana, aratsindwa, hanyuma kandi ko adashoboye kwikura ko ivyo vyaha ngo anezereze Imana, maze ngo yumve ko akeneye impuhwe n'imbabazi vy'Imana, ntashobora gukizwa. Naha vyose bihera. Uwizera Yesu Kristo yahawe ubugingo budashira, yahawe ubwami bw'ijuru, ariko murumva ko ubwo bugingo budashira budashoboka iyo umuntu adafise umutima w'umworo, iyo umuntu ataragera aho yumva ko Imana itamutabaye, ko adashobora kuva mu rubanza. Mu Banyefeso 2 umurongo w'8 n'uw'9 harerekana yuko twese twakijijwe ku buntu. Imana yagize imbabazi, twakijijwe ku buntu kubwo kwizera. Haca hongera ko ngo navyo nyene ni kugira neza kw'Imana, nta muntu akwiye kuvyirata, nuko kwizera tugushobozwa n'Imana. Rero murumva ko agakiza kadashoboka ku muntu atumva ko akeneye Imana, kandi umuntu adafise agakiza mu bwami bw'Imana nta kibanza afiseyo. Nico gituma uyu muntu afise umutima uciye bugufi, uyu muntu afise umutima wemera ko ari mukene, ko ari mutindi, ko ari mworo, niwe ashobora no kwakira agakiza, kuko niwe wenyine ashobora gutakambira umukiza, kuko yatahuye yuko atavyo ashoboye. Uwumva ko agishoboye kwigwanira, kugerageza, yumva ko afise ingeso nziza, yumva ko afise ibinabiriya vyohimbara Imana, uwo ntashobora kwakira agakiza. Ubwami bw'Imana burarengeye ubuzima tubaho hano kw'isi, bufatanya ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bwo mu nyuma y'urupfu. Nico gituma abizeye Yesu Kristo bahawe ubugingo budashira, kuko no mu nyuma y'urupfu ivyiza vy'agakiza tuzobandanya tubibamwo. Usoma icete ca mbere intumwa Paulo yandikiye abakristo b'i Korinto
igice ca 15 urashobora gusoma ico gice cose, ariko cane cane kuva ku murongo wa 50 gushika kuri 58 urabona yuko naho tuzopfa Imana izozura abantu bayo maze ibambike umubiri w'ubwiza, umubiri utabora. Tuvuze ngo ubugingo budashira rero ni ukuvuga ko twahawe ubugingo bw'uyu munsi n'ubwo mu nyuma y'urupfu. Ibi vyashobotse kuko twacishijwe bugufi dushobojwe na mpwemu yera, turumva ko dukeneye Imana, turumva ko dukeneye agakiza ku buntu. Ariko rero agakiza si ikintu twakira rimwe mu buzima ngo tube duhejeje, si ikintu turonka ngo duce tubandanya tubayeho uko tuvyumva, uko twumva nyine twokwiberaho. Agakiza ni intango y'ubuzima bushasha, ni nk'intambuko ya mbere mu rugendo rushasha. Noneho n'ijambo ry'Imana, imvugo imwe mu mvugo rikoresha mu gusigura ubutumwa murantunga agakiza ni ukuvuka ubwa kabiri. Kandi murabizi iyo umuntu avutse abatanguye faze nshasha yo kubaho, abatanguye igice gishasha c'ubuzima. Hariho igice c'ubuzima umuntu abamwo ari mu nda y'umuvyeyi wiwe. Iyo umuntu avutse abatanguye rero iki gice ca kabiri kibera ngaha ku isi turiko. Imana iduhaye agakiza ibitwinjije mu buzima bushasha. Ubu buzima bushasha rero ni ubuzima bwo guhinduka, ni ubuzima bwo kwigishwa ico Imana igomba no kumenyera kugikora, kwigishwa ico Imana yanka no kwimenyereza kutagikora. Iyo dukijijwe dukizwa ku bw'ubuntu. Imana ntibanza kuraba ingeso zacu ngo irabe ko twagerageje kuba abantu beza. Igihe intumwa Paulo yandikira abakristo b'i Roma yababariye ngo tukiri abansi b'Imana Kristo Yesu yaradupfiriye. Kristo ntiyadupfiriye twabanje kuba abantu beza. Ubuntu bw'Imana nta siguro bwogira yaba bwashika ku muntu kuko yahindutse. Agakiza ntitugahagwa ko turi abanyangeso nziza. Mwibuke na bwa bugororotsi twambikwa duhabwa iyo twihanye, si ubugororotsi bufatiye ku ngeso zacu nziza, ni ubugororotsi bufatiye ku mbabazi n'ubuntu vy'Imana. Ariko rero tumaze kwinjira muri ubu buzima bushasha, hari ikintu Imana icivuga ngo ndashaka rero ko muhinduka, ndashaka ko ingeso zanyu ziba ingeso zimpimbara. Ahaca haba ikibazo rero nuko nizi ngeso uguhinduka kwazo si ubuhinga bwacu, si ubushobozi bwacu, si ubwenge bwacu, si ugushimika kwacu. Ego niko Imana iradusaba kugira ico dukoze. Hari ahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwiba ntasubire kwiba, ariko akoresha amaboko yiwe kugira ngo aronke ibimutunga, mbere anaronke n'ivyo afashisha abandi. Uwiba ntasubire kwiba. Aho murumva ko hari ingingo umuntu afata. Iyo umuntu yatunzwe no kwiba, kurenganya abantu, hanyuma akakira agakiza, Imana iravuga ngo fata ingingo yo guhagarika ivyo bintu wahora ukora bikaguhesha inyungu ariko birimwe akarenganya. Aho hariho ingingo ufata. Mugabo gushira mu ngiro ivyo bintu, kubaho muri ubwo buzima bwo guhinduka, ubuntu bw'Imana buvuyemwo, n'ubundi ntaco twoshobora. Kwakira agakiza hanyuma ugacubaho ubuzima buhwanye n'ico Imana ishaka, biragusaba ubuntu bw'Imana. Intumwa Paulo yarandikiye umukozi w'Imana Tito mu gice ca kabiri ku murongo w'11 n'uw'12 aramubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse maze buhesha uwizera wese agakiza. Aho harumvikana ngo hanyuma butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana kwose no kubaho twubaha Imana no kubaho mu bugororotsi. Agakiza tukaronka ku bw'ubuntu. Ubwo buntu budushitsemwo ntibuca buguruka ngo bugende ngo Imana ikivuga ngo ubu rero murashobora kuvyikorera. Ubwo buntu nyene bw'Imana nibwo butwigisha kwikurako, kwiyambura, kwikunkumura ibintu vyose bidahimbara Imana, hamwe no gukora ibiyihimbara. Ico gituma ijambo ry'Imana rivuze ngo mwiyambure icaha gikunda kubizingirako. Ibi bintu biratandukanye na vya bindi vyo kwihindurira ingeso mu nguvu zacu, bimwe bita development personnel. Aho umuntu avuga ngo jewe nahora ndumunebwe, nahora nkora amasaha make ku kazi, sinakwizayo ntegerezwa gukora, ngiye kubihindura, agaca yihindero y'ukubikora yisunze kumbura amasezerano y'akazi. Ivyo bintu bikoze biragira ingaruka nziza, ingeso mbi ziragabanuka. Ariko uko si ukugororoka,
uko si uguhinduka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Uguhinduka turiko turavuga mu bantu b'Imana ni uguhinduka kuza guciye muri ubu buntu butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana, hanyuma bukatwigisha kubaha Imana. Imana rero irazi ko tudashobora guhinduka vy'ukuri mu ngeso zacu, ubu buntu bw'Imana budafise uruhara muri ico gikorwa. Hariho uruhara rwacu, hariho gushaka kwacu, hariho ugufata ingingo kwacu. Iyo bitunaniye hariho gufata ingingo yo gusaba imbabazi no gukosora no gusubira kwiyemeza, ariko ntitugakora ikosa ryo kwibagira ko dukeneye Imana. Muri uku gukenera Imana rero niho haca hagaruka rya jambo ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Aba bantu bariko baravugwa n'abantu batahura yuko muri uru rugendo rw'agakiza, muri uru rugendo rw'ubuzima rukristo bakeneye Imana. Ikizoba kwereka n'abantu baha agaciro ivy'Imana mu buzima bwabo bwa misi yose, n'abantu bazi yuko gufata umwanya ukarimbura ijambo ry'Imana ku munsi ari ikintu bakeneye nka kurya umubiri ukenera ivyo kurya. N'abantu bazi yuko gufata akanya ko gusenga babwira Imana imitwaro yabo, barondera mu nyonga h'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, barondera gutahura Imana, kumenya ivyayo, gutahura ivyanditswe. N'abantu bumva ko ico kintu ari ikintu gikenewe mu buzima bwabo, ko atari ikintu co ku ruhande, si ikintu secondaire, ni ikintu batakironse badashobora kubaho bwa buzima Imana ibitezeko. Niba abantu gufata akanya ko gusenga bisonzesheje bumva ko ari ikintu gikenewe, batumva ko ari ikintu cobanza kuza nk'itegeko rivuye hanze, umurongozi w'ishengero, umurongozi w'umugwi wa serire yabitubari. N'abantu bumva ko gucisha umubiri wabo bugufi kugira ngo babe imbere y'Imana ari ikintu c'ikimazi, kandi ico kintu bakibuze ko hari ibihungabana mu buzima bwabo bw'impwemu. N'abantu badasuzugura iriya myanya yo kuba hamwe n'abandi mw'ishengero, naho hoba hariho ivyo badashima. Murabizi amashengero yamarimwe ibintu bitandukanye, ivyiza n'ibitameze neza, ariko bakavuga ngo kw'Imana yantegetse kubana nabo dusangiye ukwizera, uko wa munsi wegereza namwe murushirize gukorana. Kw'Imana yabivuze gutyo, reka ndabiha agaciro, kuko ubuzima rukristo si ubuzima umuntu wese abaho ukwiwe, en isolation, kiretse nyene iyo muriko murahamwa, ariko naho nyene barashiraho uburyo bw'ukuntu bashobora guterana intege. Imana irashaka ko abantu bayo babana. Uzoyibona mu majambo menshi avuga ku buzima bw'ishengero, usanga harimo amavuga asigura ibintu abantu bakoreranira, mwihanganirane, muharirane, muterane intege, musengeranire. Murumva ko ni communauté, n'abantu begeranye. Aba bantu rero batahuye yuko bakeneye Imana, batahura ko ari aboro mu mitima, n'abantu ivy'Imana babironderera ikibanza. Iyo turiko turavuga ko atamwanya wo gusenga dufise, atamwanya w'ijambo ry'Imana dufise, umunsi wo gukoranira mu rusengero ndarushe cane, nta mwanya mfise, tukama dufise insiguro zituma ya myanya yo kwegera Imana tuyishira ku ruhande, ariko waraba mu buzima bwacu ugasanga hari ibindi bintu tutaburira umwanya. Mu vy'ukuri ikiba kiriko kirigaragaza si ukutagira umwanya, ikiba kiriko kirigaragaza ni ukudatahura ko turi abakene imbere y'Imana. Burya uko dukora ibintu vyinshi niko turushirizaho gukenera Imana. Nico gituma uriya murongozi wo mu kinjana ca 16 yazanye inagurwa mu buzima bw'ishengero, la réforme protestante, yitwa Martin Luther. Yarafise ibikorwa vyinshi cane kiriya gihe, kuko mu nyuma yo kutanguza kirya gikorwa vyahavuye bimwana vyinshi cane, abo umuntu yamafatiriwe bose, ariko ntiyigera buri umwanya wo gusenga. Umuntu umwe aramubaza ati ubigenza gute ngo ntubure umwanya wo gusenga kandi ufise ibikorwa vyinshi vyo gukora? Aca avuga ngo ufise ibikorwa vyinshi cane gose ku buryo ntoshobora kubura umwanya wo gusenga. Uko biba vyinshi niko tudakwiye kubura umwanya wo kubana n'Imana, ariko benshi bazi ngo uko biba vyinshi niko nshobora kugabanya umwanya wo kubana n'Imana, mbere no kuwuhagarika nkawuhagarika. Muntu w'Imana, hahigwa aboro mu mitima yabo, ntihahiriwe abaronka ivyitwazo bisigura igituma babaho nk'abadakeneye Imana. Hahiriwe abantu bumva ko batokubahuka ngo umunsi uhere bataronse akanya ko kuba mw'ijambo ry'Imana, bataronse akanya ko kuba imbere y'Imana, naho ubu umwanya muto mugabo bavyumva ko ari ibintu bakeneye ku munsi ku munsi. Isi iratusuzugura abantu baciye bugufi,
abantu bumva ko ataco bashoboye, abantu bumva ko bakeneye Imana. Isi yumva abahizi ari babandi bumva nyene ko bafise inguvu bashobora gukora ibintu byose bashaka. Ariko mwibuke, turi mu bwami bw'Imana, turi muri ino si ariko ntiturabisi. Inyifato zacu ntizibe nk'izabisi ariko zibe nk'iz'abantu bari mu bwami bw'Imana. Ndagukengurukiye ku mwanya wawe wafashe, ndizera yuko Imana yavuganye nawe, kandi ndagutera intege ngo ico Imana yakuganirije ko ugira ico ukoze, ari ico gukomeza ugikomeze, ari ico guhagarika ugihagarike, ari ico gutangura gukora utahora ukora ugikore. Aya majambo ntaguce ko ngo arengane, kuko ijambo ry'Imana rimeze nk'imvura iyiguye isiga ikoze igikorwa mw'ivu, maze ibiterwa bigasigara birakura. None rero reka nawe Imana uyemerere igira ico ikoze mu buzima bwawe. Imana iguhezagire.